ndaguha inkuru mwana, ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana. Jewe umuronzi n'umuhishuzi mu kirundi c'abarundi, umumana canke umusongore Patrice Ntafatiro, ndi n'iteka ntangere ryo guha ikaze ngo tuze twizerane twizanye ikirundi c'abarundi. Wewe untega amatwi uragateba gutanga nanje ntebe guturikisha. Iki cigwa ni ic'29 kikaba ic'17 c'ivyigwa vyo gusoma no kwandika, kikaba ica gatanu c'Ubga Tuzo. Uno munsi twiga Ubga Tuzo Gaha Nza. Ikivi ca mbere ivugwa ry'amajwi avuga y'ikirundi, isemo ya gatatu amajwi avuga nita imvuzi n'Ubga Tuzo, isize ya gatatu ingero z'imivugwa z'amajwi y'ikirundi, iburi rya gatatu ingero z'imvuzi zivugirwa hejuru nko ku mutwe, umuvyuka wa kabiri amajwi gatwe, umuzi w'icenda integerezwa. Iyo ntegerezwa yari yo kurondera amazina y'amakomine arimwo ijwi ryitwa gatwe. Kwari kandi ugutora amakomine atanu akandikwa mu gisomwa c'amungane ane. Amajwi avuga menshi yoba kaguru na gatwe. Mu ntara zose nasanze intara ya Bujumbura y'igisagara na Muramvya zitagira amakomine y'amajwi gatwe. Niho naciye ndondera imitumba rero. Mu gisagara ca Bujumbura nongeyemwo Buterere, Gihosha na Ngagara. Mu ntara ya Muramvya naciye mfata ikomine ya mbere ikaba Bukeye, nca ndaba imitumba ariyo Kiziguro na Rusha. Amakomine y'amajwi gatwe a naya: Bukinanyana mu Cibitoke, Buraza Igitega, Gashikanwa Ingozi, Gatara mu Kayanza, Giharo mu Rutana, Gisagara mu Cankuzo, Isare Ibujumbura y'Imihana, Kibago Imakamba, Matana Ibururi, Ngagara Ibujumbura y'Igisagara, Rugazi Ibubanza, Rusaka Imwaro. Amakomine y'amajwi gatwe naya: Bugenyuzi Ikarusi, Buterere Ibujumbura y'Igisagara, Butezi mu Ruyigi, Gitega mu ntara ya Gitega, Kabezi muri Bujumbura y'Imihana, Makebuko Igitega. Amakomine y'amajwi gatwe ni Bukinanyana mu Cibitoke, Kinyinya mu Ruyigi, Kiziguro aho ni Bukeye Imuramvya, Ruyigi mu ntara ya Ruyigi. Amakomine y'amajwi gatwe ni Busoni mu Kirundo, Gashoho mu Kirundo, Gasorwe Imuyinga, Gihosha Ibujumbura y'Igisagara, Gisozi Imwaro na Ruhororo Ingozi. Amakomine y'amajwi gatwe ni Gisuru mu Ruyigi, Rusha ni mu Bukeye Imuramvya na Vugizo Imakamba. Igisomwa rero naciye nandika niki: ijambo ry'umutwe ni Ntafatiro n'Umukani w'Igitega. Umukani ahasi kuvuga ko ari umuryango w'abakani, no kuvuga umuvuzi w'ingoma kama wo muri Gitega. Kandi Ntafatiro uwo ni jewe. Ntafatiro n'Umukani w'Igitega giteze ibihete n'umuseke ku musozi uzwi, amaja hagati na hagati ya mashitsi n'amarori mukobe, hakeneye umugere wase mugeza w'imugere. Ndumusori gatara naja kunwa kayoga ikariba no ku matara. Mvugiriza y'ingoma kure nashitse kuvyina nigashikanwa no mu Gashoho. Mu Ruyigi naho mvuzi nkiranya nadamiwe mu Gisuru, aho umumoso w'ikinyinya yavuze imbonanya ko Buyoya yari yaje kutuminya. Si nkuru yabivuze tubona dutya, Buyoya wenyene ari umukuru w'igihugu ico gihe yari ahagaze nka harya. Ivyo vyarabaye. Amakomine nashize mu gisomwa ni ndwi: hariho Gashikanwa,
gashoho, gatara, gisuru, gitega, kinyinya na ruyigi. Aho amajwi gatwe a nashizemwo ni 17, amajwi gatwe e nashizemwo ni 10, amajwi gatwe i nashizemwo ni 16, amajwi gatwe o nashizemwo ni 15, amajwi gatwe u nashizemwo ni 11. Umuvyuka wa kabiri amajwi Gaha Nza. Ikijumbu ca mbere indangura kintu y'amajwi Gaha Nza. Mu biganiro vyahera narasiguye amajwi yisubiririza ku rugero rwa mbere, nongera ndayita izina ko kuvubu agiye kwitwa amajwi karenge. Nayitiriye izina karenge kuko no muri iryo zina nyene iryo jwi nyene ririmwo. Narabandanije gusigura no kubatiza amajwi avugira hejuru gose ku rugero rwa gatatu, nukuvuga ku rugero rwo hejuru gose ku mutwe. Ayo majwi avugira hejuru gose nayabatije amajwi gatwe. Burya rero ayo majwi kandi arisubiriza kuri urwo rwego rwa gatatu. Nayo majwi rero mbatije amajwi Gaha Nza. Nk'uko bimenyereye, jewe nigisha ikirundi nkoresha imvugo y'ingereranyo kandi nyawibonekeza ku buryo naho uwatwa yozazanirwa akayoberwa izina nyezina ry'icari cyo cose, aca cibutswa n'ikintu kirigereranijweko. Ijwi rivugira ku rugero rwa gatatu ribaye ijwi gatwe, ryokumvikana ko ijwi gatwe rirandiriye hejuru ku mutwe, ryoca riba ahaja ubuhanza. None ubuhanza ntiburi hejuru ku mutwe kandi bukaba bufise uburinganire nk'uko icatsi aho kirandiye haca haba uburinganire. Nukuvuga ko ijwi rirandiririye hejuru ku mutwe nta handi ryoba atari ku gice c'umutwe kijwako ubuhanza. Kanatsinda uburinganire buri ku mutwe hejuru n'ubuhanza bwo kwitwa igipara canke igihara. Ijwi Gaha Nza rero rirahuriranye neza n'amajwi arandirira ku rwego rwa gatatu. Indangura kintu y'amajwi Gaha Nza ica iba amajwi abiri gatwe akurikiranye, maze akarandirira ku rwego rumwe ntamanuke, kuko kuduga ko ntivyoshoboka kuko nta rindi jwi rivugira haruta aho asanzwe avugira. Amajwi Gaha Nza si menshi, ni mparurwa kuko agwiriye gusa mu majambo agobotowe. Ubwa mbere mu ngereka empi akarorero: none twebwe twaje twempi, namwe muri mwempi nta wasigaye muhira. Ubwa kabiri mu ngereka ese akarorero: ko musaze mwese, natwe twese reka duce duca bugufi tuyimifu maze turabe iyo biherera. Ubwa gatatu mu ngereka ose akarorero: ushaka bose bari mu murima wose, ubatera inkuru iyo ariyo yose isomora ubwonko bwose, ijambo ryose ribabaza ukagirinda rwose. Ikijumbu ca kabiri iyandikwa ry'amajwi Gaha Nza. Naravuze ko iyandikwa ry'Ubga Tuzo bw'ikirundi ryisunga Patiri Ntawukaja n'umushinga ntahe Mayugi. Navuze kandi ko iyo ijwi rirandira canke ryisubiriza, umushinga ntahe Mayugi aryandika kabiri, Patiri Ntawukaja nawe agashirako akatuzo kamwe. Ko rero amajwi Gaha Nza ari amajwi abiri yisubiriza, umushinga ntahe Mayugi aryandika kabiri, maze kwijwi ryose agashirako akatuzo kijwi gatwe. Nakadahara gashinze ruhenga, maze gahengamira iburyo nk'urutoke nkomba rukoko rw'ikiganza c'uburyo cubamye, canke urukumu rw'ukubamfu kubamye. Ivyo twari twarabibonye. Nk'uko nabivuze, Mayugi yandika iryo jwi kabiri, ijwi ryose akariha ako katuzo. Ntawukaja nawe aryandika rimwe akariha utuburungu tubiri. Utwo tuburungu tubiri ni tumwe twitwa trema mu gifaransa, nka kurya bandika Moise, raba n'ingene vyanditse, kurya bandika Noel nkuko vyanditswe, kurya bandika Zaire
nkuko vyanditswe canke burya bandika mayisi nkuko vyanditswe. Ikijumbu ca gatatu, uburorero bw'amajwi gahanza na mungane. Ikivumvu ca mbere, amajwi gahanza a: bwampamye, gahanga, hakuno, hakurya, ntakare. Iryungane naryo: gahanga, hagarara hakurya jewe bwampamye mpagarare hakuno, duhamagare ntakare aze gusoma umusa. Aha rero nukumvikana neza. Hariho abantu bavuga ngo gahanga, je muga mvuga ngo gahanga. Ko mvuga rero gahanga, je ndavyatura gutyo. Wewe ugomba kwatura gahanga ugashaka kandi katuzo, wewe urumva uraheza ukavyatura gutyo. Nivyo mbwiriza kubwira abigisha bigisha ikirundi. Nukuvuga wamwigisha wigisha ikirundi mu Burundi, ukaba ushaka yuko abanyeshuri bawe batura kumwe, ubwiriza kubaha isomerwa. Kuko uvuze ngo bwampamye batura bwampamye, ariko uvuze ngo bwampamye batura bwampamye, nukuvuga ko kugira ngo abanyeshuri bose, umubo, umuragane, wo mu bututsi, uwo mu migwa, umurimiro, umuyenzi, umugesera, umweru, umuyogoma, umumoso n'abandi bavukiye mu mahanga, kugira ngo bazokwature kumwe, mubwiza kubasomera. Mutabasomeye ari igisomwa kiri ngaho, umunyeshuri wese asha yatura uko avuga. Jere natura nk'umurimiro wo mu gihe tagiye tumwami n'abagabo. Ndiko ndavuga amajambo ukumva yatuye nabi, niko nzanzwe mvuga kandi acatura uko mvuga. We nawe uzoheza wature uko usanzwe uvuga. Nukuvuga kugira ngo wature uko uvuga, kiba ari igisomwa canditse ngaho. Mugabo nkeneye ko watura uko mvuga, ndagusomera. Turabandanya. Ikivumvu ca kabiri, amajwi gahanza e: bempi, bwempi, cempi, hempi, kempi, kwempi, mwempi, mwese, kuntega, kwicara ruhenga, gwempi, gempi, twempi, twese, vyempi, wempi, wese, yempi, zempi. Itegereze neza. Tuvuga empi iyo ari abantu babiri, ibintu bibiri canke ahantu habiri havugwa gusa. Nukuvuga ari jewe n'umugore wanje, bacavuga ngo bempi baje canke twempi turaje. Ari abantu babiri gusa. Ni nka kumwe ko mu gifaransa umuntu ntavuga ngo premier, second. Iyo uvuze second nta kindi uhava wongerako. Niko bigenda no mu kirundi nuko hari ibintu bigomba gusa kumwe. Igisomwa kijanye na twempi na vyompi. Igisomwa: twempi tuba mu bihugu vyompi. Umugore wanje nanje twempi turabarundi kasisa. Turi kandi n'ubwene gihugu bwa Canada. Uburundi na Canada, ivyo bihugu vyompi biremera ubwo bwene gihugu. Hompi harabirabure babana n'abazungu. Ino turarima ku buryo umurima w'inyabutongo w'umugore n'uw'ibiharage w'iwanje yompi nta mwavu w'ikizungu uyongeramwo. Nukuvuga ibintu byose nagenda avuga, urumva ko ari ibintu bibiri. Umugore na jewe, Canada n'Uburundi, imirima yiwanje n'iy'umugore, gutyo ari ibintu bibiri gusa. Ari bitatu ntubukivuze ngo twempi canke vyompi, ucuvuga ngo vyose. Iryungane ryo ku majwi gatwe e: mwebwe mwese mushaka umwimbu wa twese, menye ko twempi tuba ku ntega hajya nyene hempi uzi. Ikivumvu ca gatatu, amajwi gahanza i: ntagwiriye mugabo naronse atatu, nihagira umurundi anyungura azoba mfashije. Naronse hino, hirya, hiyo, naha nyene wa murundi ndakwisavye uvyumve neza, jewe niko mvuga kandi ko natura. We uvuga ngo hino, ngo hirya, hiyo, uca watura ukundi. Muga je mvuga ngo hino, hirya, hiyo. Nuko iryungane:
abantu ni bamwe kuko babera hino bo hiyo, ni nk'abo hino co kimwe n'abo hirya. Ikivumvu ca kane, amajambo arimwo amajwi gahanza o. Bose, bwose, cose, gose, hose, kose, kwose, rwose, ryose, twose, vyose, wose, yose, zose. Iryungane. Igihe cose mu ngwano z'isi yose, s'abantu bose bahakuye inkoba zose, kuko aho hose ingwano yarese rwose, amoko yose ntiyahera kandi n'ubwugamo bwose ntibwahiye ngo ibintu vyose biyogerane n'ukubaho kwose. Ikivumvu ca gatanu, amajambo arimwo amajwi gahanza u. Ntayo naronse, we wa murundi uramfasha, namavuga ko ntazi vyose, nukugira ngo dushobore gutezanya imbere. Ikivumvu ca gatandatu, iryungane ririmwo amajwi gahanza a, e, i, o na u. Mvuye kuvuga u mugabo nta jambo riza kuronka ririmwo u. Nuku mwese bo hakurya na twempi bo hino, ingo dukunde rwose ikirundi cose. Ikivumvu c'indwi, iryungane ry'amajwi a, e, i, o, u. Ubu ntituyironka mugabo ndarishiramwo, ryovuzwa mu ruhwa niri. Mwese bo hakurya na twempi bo hino, ingo dukunde rwose ikirundi cose. Ubu rero tugomba tuvuze rwa ruhwa mwumve. Ikivumvu c'umunani, integerezwa. Andika akese karimwo amajambo y'amajwi gahanza. Ubwa kabiri, urigora kandi amajwi menshi abe kaguru, karenge na gatwe. Nukuvuga muri iyo ntegerezwa ndaza gukenera amajambo y'amajwi gahanza, mugabo kandi ndaza gukenera n'amajwi gatwe, n'amajwi kaguru, n'amajwi kandi karenge. Noheraheza ngira nti harya kw'isi ni magiranire n'Imana tuyikunda kutuje mw'ijuru, ko nkwigishije nawe mfasha. Nufyonda wanditse sabone kuko uzoba wiyandikishije, nufyonde ku gakengeri ngo umenyeshwe igihe cose nigishije, nusangiza abandi iki cigwa ngo ntuce ubwenge wenyene kuko akamenya umwe kaba impfagusa, nushime kuko nigoye ndakwigisha atana amafaranga ndagusavye. Ubwa gatanu, nunsavye kwikete muravyo icabarundi a kabehe gmail akaburungu com ngo unterere canke uhera amazinda. Yari umuronzi mu kirundi c'abarundi umumana canke umusongore ntafatiro Patrice ndagusezeye nguhezagira nti urakagira impundu n'impuzu, urakagira ipfundo ryipfuzwa nabo ryofufahariza, urakaruka wibwa utanga utivye, urakagira ibango n'ibango bangiramwo imbuto, ikibirengeye vyose uragakunda Uburundi. Abarundi n'ikirundi ngo ntikirundwe mu ndimi, ahubwo bikunde kirundi cirunde ku kirundo cazo.